mu Kirundi barayamaze ngo igitsure c'umugabo gihakuza bunini, kandi nkako nivyo. Ivyo twaraye tubibonye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi, aho amatara yari yahenutse, amapoto y'amatara yari yahenutse cane cane ku matara ajana mw'ikambi y'EDC ya Rwantanamo. Kare vyahora bihenuka bikamara n'imisi 3 n'itanu, ariko kuri uyu wa gatandatu vyarahenutse, baciye barara babikoze. Ivyo ngo vyakozwe kubera iki? Vyakozwe kubera ko hariho ibiziga vy'abasirikare baguye muri Kongo mu migwano, kuko bari babizanye mu mashini ikanyisha iri Rwantanamo muri EDC ya Pasive, ni hepfo y'ikigwati c'iterambere ca Maramvya. Rero ibiziga vy'abasirikare vyaraje kuko ata matara ntivyari gukunda yuko bashobora kubishiraho, mugabo kubera ko amatara y'amapoto yari yaguye, muri ico gihe baciye babikora gihutihuti mpaka amatara araza, baca babona kuzana rero nyabiziga vy'abasirikare vyaguye muri Kongo, aho muri iyo kambi kuko hasanzwe hariho icuma gikanyisha, niho hari morgue bashiramwo aba bahuye n'izo ngorane cane cane nk'abasirikare baguye Somalia canke Kongo. Rero kuri uyu wa gatandatu rero niho bazana ibiziga vy'abasirikare vyaguye muri Kongo baca babishiraho.